Ndasubiye kubaramutsa no kubaha kaze mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dushikiriza kuri no mboneshakure yacu kandi yanyu ya ECTV. Ni umwanya w'amakuru agezweho ariko aravugwa cane. Hari ikibanza kiriko kirubakwa mw'ibohero rya Gitega. Ico kibanza gishobora kwakira uyundi mutegetsi ashobora kwinjizwa ibohero rya Gitega umwanya ku mwanya. General Alain Guillaume Bunyoni avundiye mu munyororo Ingozi, ariko nanone haravuzwe abandi bo barakoranye na Bunyoni muri wa mugambi bari bafise wo gutembagaza ubutegetsi bwa perezida Ndayishimiye. Amakuru yo mwibanga twamaze kumenya nico kibanza no ku ibohero rya Gitega ryoba ririko rirubakwamwo ahantu hakomeye cane ashobora gushikira abategetsi boba bagiye kwinjizwa ibohero. Abo bategetsi bo bari bande? Turaza kubaha idonido muri ano makuru mu buryo bw'idonido. Ariko haravugwa ibitari bike ku mukuru w'umugambwe CNDD FDD. Uyo nawe ni Reveriyano Ndikuriyo. Ibiriko biramuvugwa ko turaza kuvyumva muri ano makuru. Umusirikare yishe mugenzi we amucumise, turaza kumva uko vyagenze n'amakuru mashasha twamaze kumenya. Kano makuru yacu tuyatangurire kuri no nkuru iciye ku masonga. Nizere ko mwamaze gufyonda kuri subscribe. Amafaranga y'ababa umuriyoni w'amadolari yari yatanzwe n'Ubudagi yaranyurujwe n'abarongoye iki gihe ibitaro Kira Hospital. Abarongoye ivy'imfata kibanza ibitaro Kira hamwe n'abagize inama nshingwabikorwa y'ivyo bitaro bagirizwa kunyuruza amafaranga y'ababa umuriyoni w'amadolari y'abanyamerika yatanzwe n'igihugu c'Ubudagi kugira hagwanywe ikiza ca COVID-19. Amakuru haturuka mu bushikiranganji bwo gufashanya bw'Ubudagi n'ayandi makungu havuga ko mu mpera z'umwaka wa 2021 neza na neza mu kwezi kwa Munyonyo ikigega co gufasha abanyamitahe co mu gihugu c'Ubudagi cegamiye ubushikiranganji bwo gufashanya casinyiraniye amasezerano yo gufasha ibitaro Kira Hospital kurwanya ikiza ca COVID-19. Ayo mafaranga yari umuriyoni n'ibihumbi amajana 200 vy'amadolari y'abanyamerika akaba yategerezwa gutangwa mu bice bitatu. Igice ca mbere catanzwe mu ntango z'umwaka wa 2022. Inyuma y'amezi abiri ayo mafaranga atanguye gutangwa, muganga Christophe Sahabo yararongoye ivyo bitaro yaciye afatwa arapfungwa. Ayo mahera nayo acatangura gukoreshwa n'ubuyobozi bushasha bw'ivyo bitaro burongowe na muganga Silivenze Imana hamwe na Charles Ndagijimana arongoye ivy'imfata kibanza inama nshingwabikorwa ya Kira Hospital. Inyuma y'itangwa ry'iyo mfashanyo ubuyobozi bushasha bwa Kira Hospital buherutse gusaba yandi madolari arenga ibihumbi amajana 368 yarasigaye, ariko imbere yo gutanga ico gice ca nyuma Ubudagi bwahavuye burungika mu Burundi intumwa kuraba ingene amafaranga amaze gutangwa ingene yakoreshejwe. Kuri uyu wa kabiri no kuwa gatatu abagenduzi babiri b'ico kigo co mu Budagi biriwe mu bitaro Kira kubaza ivyerekana ingene ayo mafaranga yakoreshejwe, ivyo bita pièce justificative mu rurimi rw'igifaransa, ariko ngo nta rupapuro na rumwe bashoboye kwerekana. Kuri uyu wa kane bakaba abo bagenduzi bahavuye basubira inyuma gutanga icegeranyo yuko batashoboye kwerekwa na kimwe kubijanye n'ingene amafaranga hagera ku bihumbi amajana 800 vy'amadolari y'abanyamerika yakoreshejwe. Amakuru hava mu begereye ubushikiranganji bwo gufashanya bw'Ubudagi amenyesha ko ico cari ikimenyetso kibi ku bigiye gukurikira hagati y'ivyo bitaro n'abafasha Burundi mu bijanye n'amafaranga aba yagiye kubijanye n'amagara y'abantu. Tuve mu bitaro Kira Hospital tugaruke ku nkuru zirabana n'ibiriko biravugwa ku munsi w'ejo. Nibwo twari twababwiye umusirikare
yarashe mugenzi we. Umusirikare akorera mu ikambi yijejwe gucungera inzego yishe umukobwa mugenzi we. Iryo bara ryabaye mw'ijoro ry'uwa kane muri imwe mu mazu yakira ingenzi mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Igipolisi kivuga ko ari ubwicanyi buvuye ku bigumbagumba. Uwakoze ubwo bwicanyi, wakoze iryo bara akaba apfungiwe mu gasho k'igipolisi. Uwo yishe n'uwishwe bose bakorera mu ikambi idasanzwe ijejwe gukingira inzego PCP, ikaba yacungera ikirimba c'umukuru w'igihugu i Bujumbura. Belize Tuyisenge w'imyaka 24 yishwe na mugenzi we Raymond Ndayikeza. Ivyo vyabaye mw'ijoro ry'uwa kane muri zone Kamenge mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Abasirikare babiri bari abagenzi bakaba bari bavuye ku kirimba aho bakorera nta ruhusha bari basavye, bari bagiye gusangira akarahuri muri zone Kamenge. Inyuma yaho bafashe ingingo yo kurara mu nzu yakira ingenzi, niko amasoko yacu avuga. Kubw'abakozi bo muri iyo hoteli, Ndayikeza yasohotse ava mu cumba yiruka avuga ko ari abasuma bahejeje kwinjira muri ico cumba hari mu gitondo c'uwa gatanu. Ariko abo bakozi b'iyo hoteli baciye bamuhagarika baca basanga afise imbugita. Bagiye kuraba mu cumba basanze umukobwa yamaze gupfa akiriwe bunyamaswa, niko ababibonye babivuga. Mu gipolisi baremeza ayo makuru bavuga ko hari ububisha bujanye n'ibishobisho vy'urukundo. Uwo yishwe yarafitiye ibihumbi birenga 550 uwo yamwishe. Isoko ku kirimba c'umukuru w'igihugu rivuga ko abo basirikare bo ku rugero rutoya bakorera ku kirindiro co ku kirimba ca Bujumbura. Iryo soko ryongereye koko ataruhusha bari bafise rwo gusohoka igihe baja mu Kamenge hafi y'ikirimba bahora bacungera. Uwo musirikare Ndayikeza apfungiwe mu gasho k'igipolisi ka komine Ntahangwa ahari zone ya Kamenge, niko amasoko mu gipolisi yabimenyesheje. Muzindi nkuru nakubwiye ibiriko biravugwa mw'ibohero rikuru rya Gitega. Mw'ibohero rya Gitega muti vyoba vyifashe gute? Hariko harubakwa ikibanza gishobora gushikiramwo yundi mutegetsi akomeye umwanya n'umwanya. Iyubakwa ry'inzu ikomeye mw'ibohero rikuru izoshirwamwo abanyororo bikekwa ko bateye ingorane. Ibikorwa vyo kubaka ivyumba bibiri bipima hafi imetero 4 kuri 4 bifise impome zifise intimbatimba za santimetero 50 n'utuzu twa surwumwe. Muri ivyo vyumba nyene harimwo naho kogera. Vyataguye kuwa mbere kuwa 8 Rusama uheze mw'ibohero rikuru rya Gitega, umugwa mukuru wa politike. Bikaba biriko bikorwa n'ikigo c'igihugu kijejwe inyubako Obuha. Imbere y'ivyo vyumba bibiri hari ikibuga c'inkino no kwinezereza c'imetero 8 kuri 6. Ivyo vyumba hamwe n'ico kibuga biriko vyubakwa hakoreshejwe amabuye hamwe n'impome zinini. Ayo makuru aremezwa n'isoko mw'ibohero rikuru rya Gitega ritashimye ko amazina amenyekana. Iryo soko ryacu ritomora ko ivyo bikorwa bikurikiranwa n'abakozi b'igendereza ry'igihugu bavuye ku cicaro gikuru i Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi. Bigize abafundi bigize abafundi mu kwiyambika amakoti ya Obuha kandi abakozi biperereza n'imiburiburi inshuro imwe. General de Brigade de Police Emmanuel Ndayiziga, umukuru w'ibiro vy'igendereza, yarabonywe hariko hakorerwa ivyo bikorwa, niko abashinga intahe bavuga. Inyubakwa yitwa Ikibiri irimwo abaserukira abapfungwa hamwe n'inyubakwa zibiri zirimwo abagerageje gutembagaza ubutegetsi bwa Nkurunziza na Ndayishimiye zizogabugwa n'ivuriro ritoya. Uguhitamwo ibohero rikuru rya Gitega si igihamana kubw'isoko riri aho nyene rirakwije ibisabwa vyose kugira ngo hirindwe ugutoroka. Rikikujwe n'impome 3 zikurikirana, urwanyuma rukaba rupima imetero 7, hakaba hariko n'insinga. Bamwe mu banyagihugu b'Igitega bahita Guantanamo.
bamwe mu banyagihugu b'Igitega bahita Guantanamo. Kubwa amasoko yacu ivyo vyumba bizoshigwamwo General de Police Alain Guillaume Bunyoni na mugenzi we Colonel de Police Desire Uwamahoro, umwe yahoze ari umushikiranganje wa mbere ubundi akaba yahoze yarongoye ikambi ijejwe kugwanya imigumuko. Ubuha ikaba ifise ikiringo c'imisi 30 kugira ibe yahejeje izo nyubakwa. Abo bagabo bimwe mu vyo bakurikiranwaho harimwo guhungabanya umutekano w'igihugu no gusuzugura umukuru w'igihugu. Uwa mbere apfungiwe mu ibohero rikuru rya Ngozi buraruko, wa kabiri nawe akaba apfungiwe mu ibohero rya Gitega. Gizo zimwe mu nkuru zari zigezweho zavugwa cane hirya nino. Wifuza kuraje wa mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nkibura fyonda kuri subscribe twashaka inkuru ikagushikira mu bambere. Ivyiza kuri mwese rivyo ndabipfurije mu kanya nazamba hano izindi nkuru zitandukanye ziriko ziravugwa.